Ndongeye rero ndabaramukije kandi ndabaha ikaze mwese mundahwema gukurikira amakuru yacu kubonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV, aho ibandanya ibageza ko amakuru abatandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusangi, maze ikabashikirayo ikabatorokaniriza ayo makuru yose ku buryo bw'idonido, maze mukabandanya muyakurikira kuba bamaze guvyonda sabone muca mubona amakuru yacu abashikiye umwanya wose ku wundi. Naho rero kuba bamaze gufyonda handitse subscribe kubakoresha icongereza, nabo nyene amakuru haca abashikira umwanya wose ku wundi. Abarundi rero namwe abarundikazi mudahwema gukurikira amakuru yacu, reka nze ndababarire zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu agira yibandeko muri aka kanya. Amakuru yacu turayahera mu Burundi, tubareko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arabaza impamvu baja gushira mu mabanga babanje kuraba umugambwe umuntu akomokamwo. Amakuru yacu kandi turayakomereza mu Burundi, tubareko abanyamabanga bakurikiranye inyigisho z'akaranga inyifato ibereye kahise k'igihugu no kwitunganiriza imigambi basabwa kutavyigumizamwo, ahubwo bakaja kubisangiza n'abandi nabo bakabimenya. Amakuru yacu kandi turayakomereza mu Burundi, tubareko bariko baribaza ngo impamvu hariko harakorwa ingendo z'abashikiranganje mu ntara bakavuga ko zishobora guhungabanya umugambi wa budget porogaramu y'igihugu. Reka rero amakuru yacu ku buryo bw'idonido tuyagaruke ko mu kanya, maze tuyahere ngaha mu Burundi, maze tuyabashikirize mwese ntimuje kure y'imbonesha kure yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV. Ni mu kanya gatonyi mu makuru ku buryo bw'idonido. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tuyahere ngaha mu Burundi, tubareko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko haribaza impamvu abantu bariko barashigwa mu mabanga hashingiwe ku mugambwe abantu bakomokamo. Aragira ati kubera iki none muja kurondera abari mu migambwe akaba aribo muzeza ibikorwa by'ubuhinga canke iyindi mirimo itandukanye mu gihugu? Tanga akazi mutaravye umugambwe, muhe akazi abagashoboye. Ivyo umukuru w'igihugu rero c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu gikorane cariko kibera mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 21/0/2023. Yagize ati urazi gufata ikigaba umwarimu adashoboye no kwigisha no mw'ishure abo yigisha baba banyuma, ukamugira umuyobozi w'ishure ngo kubera ari mu mugambwe munaka. Tora ababishoboye ubu nta kuza turarondera uri mu mugambwe munaka, ubu twese abarundi turi mu mugambwe umwe witwa igihugu cacu c'u Burundi. Abandanya agira ati inama ya komine yategerezwa kuba inama nshingamateka ya komine, nico gituma hari ico tugomba kuzokosora kubera musanteri aba aramutswa komine agaca aba ujejwe ibikorwa muri komine, birya bintu ntibibaho. Inama ya komine yategerezwa gukontorora musanteri, none ubu musanteri niwe yicira urubanza. Babonye ikitagenda neza mw'ikomine, inama ya komine iratuma ko musanteri kugira asigure impamvu bitariko bigenda neza, none musanteri niwe asigara yibaza wenyene ngo sigura ivyo mumva bibaho. Karya rero karaduciyemwo, ariko ubu mwitunganywa rishasha tuzokosora ku buryo habamwo urwego nshingwabikorwa rwa komine, hakabaho n'urwego rujejwe kuraba ingene urwego nshingwabikorwa rwa komine rukora, ku buryo kumujejwe indimo muri komine urwo rwego rumuhamagara rukamusiguza impamvu uburimyi buriko bugenda nabi, n'ubujejwe indero uko nyene ku buryo bumva ko batonze nk'imbere y'inama nshingamateka, kandi urwo rwego rukaba rufise n'ububasha ngo kubakura mu gihe bariko bakora nabi. Reka rero amakuru yacu tuyabandaniriza mu Burundi, tubareko
abanyamugambwe bakurikiranye inyigisho z'akaranga inyifato ibereye kahise k'igihugu no kwitunganiriza imigambi basabwa kutavyigumizamwo ahubwo baje kwivyigisha abandi nabo maze bamenye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yabishikirije kuri uyu wa kabiri igerekerezo rya 24/0/2023 aho yari yagendeye abagumyabanga mu mazone ya Nyange, Kibuye, Gitaba na Makamba zo muri komine ya Makamba. Arasaba kandi kuvyara abo bashobore kurera, kubungabunga ibidukikije mu gutera ibiti vyinshi na rirya mu migambi umugambwe CNDD-FDD ufise n'umugambi wo gutera ibiti isanzwe urimo. Reka rero tuyasoreze mu makuru ariko aravuga mu Burundi, aho hariko aravuga ko izi ngendo z'abashikiranganji mu ntara zishobora guhungabanya umugambi wa bije porogaramu y'igihugu. Umugambwe CNL urashima ingene ziriko zirakorwa n'abashikiranganji mu gushika ku rubuga kumviriza ibibazo by'abanyagihugu. Yagize ati Trace Manirambona avugira CNL avuga ko afise amakenga ko ivyo bikorwa bishobora kugira ingaruka ku mugambi wa leta wo gutunganya uko amafaranga ya leta akoreshwa rubizwi nka budget programme mu rurimi rw'igifaransa, mu gihe izo ngendo zoba zitari zateguwe imbere y'igihe. Umugambwe APDR nawo ubona ko abashikiranganji batari bakwiye kuja gutorera inyishu ibibazo biri mu mutumba kandi leta ifise abayiserukira mu ntwaro z'ibanze. Gabriel Banzawitonde arongoye uwo mugambwe agasigura ko abaserukira leta mu ntara badakora nk'uko bisabwa bakurwa akavuga ko abaserukira leta mu ntara badakora nk'uko bisabwa bakurwa hagashirwaho ababishoboye. Reka rero tubareko amakuru yacu tuyasubikiye ngaha, tuzosubira ariko kuba tutatanguranye amakuru yacu ntabwo twabura kwibutsa zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko haribanda ko mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusangi. Reka rero tubareko mu makuru yacu twayagarutse ko yariko aravuga mu Burundi, tubabariye ko umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko haribaza impamvu abantu bajya gushira mu mabanga babanje kureba umugambwe. Twabareko kandi mu Burundi abanyagumyabanga bakurikiranye inyigisho z'akarangamutima, inyigisho z'inyifato ibereye kahise k'igihugu no kwitunganyiriza imigambi basabwa kutavyigumazamwo ahubwo bakabisangiza n'abandi nabo bakabimenya. Ariko kandi mu Burundi hariko haribazwa ko kuba abagumyabanga babandanya n'abashikiranganji bakorera ingendo mu mpande zitandukanye z'igihugu bishobora guhungabanya gahunda ya leta y'uburyo yiswe budget programme mu rurimi rw'igifaransa. Makuru yacu rero reka tuyasubikiye ngaha tubareko aragasaga, mukomeze mugire ibihe vyiza.